Shalom, bakunzi bahori CANAAN TV ndabaramukije. Ndabifuriza amahoro ya Kristo Yesu mwagaza imitima yanyu. Turabakunda, tubifurije umwaka mwiza wa 2025. Uzabera umwaka mwiza cyane wo gukunda Imana. Umwaka wo kunyoterwa Imana, umwaka wo kunyoterwa Imana kuruta ibindi bintu byose. Imana ibahezagire. Reka ndabasengere. Turagukunda Yesu. Tugiye kubiba imbuto itabora mu mitima y'abizera. Uganiriza imitima y'umwe wese muri twebwe. Haleluya. Uganirize twebwe, uvugane n'imitima yacu mu izina rya Yesu. Amen. Mukundwa, reka ndakwifurije umwaka mwiza wa 2025. Ngiriyo mahigwe yo guhagara imbere yawe kugira ngo ndakwifuriza umwaka mwiza. Uzakubera umwaka mwiza wo kugera Imana. Reka ndakwifuriza ijambo riri ku mutima wanje. Uyu mwaka umwami Yesu gutoneshwa n'umwami. Uzotoneshwa n'umwami. Mu rugo rwawe umwami Yesu agutonesha. Mu bana bawe umwami Yesu atonesha abana bawe, atonesha ibyawe, atonesha ibyo ukora. Ni ikintu cyiza cyane. Gutoneshwa ni ikintu cyiza rwose. Ndakwifurije gutoneshwa n'umwami. Ibyo ukora utoneshwe. Ubuzima bwawe bwose utoneshwe. Gutoneshwa n'umwami. Some mu gitabo ntangure mu gitabo cy'imigani 22:11 haravuga ngo ukunda umutima utanduye. Ukunda umutima utari mu ishari. Umutima utari mu inzigo. Umutima utari mu ibyiyumviro bipfuye. Umutima utari mu imigabo mibi. Ukunda umutima utanduye. Ukunda umutima utanduye. Akagira ubuntu mu minwa ye. Haleluya. Amajambo ye akavugana amajambo y'ubuntu mu minwa ye. Uyo azoba umutoni b'umwami. Urufunguzo rwacu rwa mbere rwo gutoneshwa n'Imana nukugira umutima utanduye. Nuko urifuza gutoneshwa 2025, gira umutima utanduye. Gira ubuntu mu minwa yawe. Igihe cyose uvuga usokana amajambo y'ubuntu. Abakumva bumva ubuntu bw'Imana muri bawe. Paulo yabwiye Abakolosayi ngo muhanurane mu bugwaneza. Umuntu wese ngo yishurane ubugwaneza na mugenzi we. Ubuntu bw'Imana bugomba kugaragara mu buzima. Nimba dukeneye gutoneshwa n'umwami, ndabifurije gutoneshwa n'umwami, mugira ubuntu mu minwa yanyu. Gutoneshwa n'umwami. Imigani 29:26 turavuga ngo benshi barondera kwitonesha kubaganza, ariko kuranirwa k'umuntu kuva kuhoraho. Benshi bararondera kwitonesha kubaganza, bararondera kwitonesha kubaganza kuba ari hejuru, ariko kuranirwa k'umuntu, kuva ku mwami wacu. Urifuza kuroranirwa, urifuza gutoneshwa, biva ku mwami wacu, biva ku mwami. Tunga umutima utanduye. Reka mfata akarorero kamwe k'umuntu Imana yatonesheje. Umuntu Imana yatonesheje. Some mu gitabo cya Esteri igice cya 5 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Bukeye ku munsi ugira 3, Esteri yambara imyambaro yiwe y'ubwamikazi. Aragenda ahagarara mu karusho ko ku ngoro y'umwami. Aharabana n'iyo ngoro nyene. Kandi umwami yarabavyagiye ku ntebe yiwe y'ubwami mu ngoro, atumbereye mu irembo. Nuko umwami abonye Esteri, haleluya, ahagaze ku karusho. Esteri agira ubutoni imbere yiwe. Ndakwifurije gutoneshwa. Ndakwifurije gutoneshwa. Haleluya. Umwami atunga inkoni, Esteri inkoni y'inzahabu yari afise mu minwe. Maze Esteri aca yigira hafi akora ku mutwe w'iyo nkoni. Haleluya. Umurongo wa 3. Nuko umwami arambaza ati, uragomba ikiga mwamikazi Esteri? Araza urasaba iki? Ndakiguha. Niyo coba igisata cy'igihugu cyaje. Haleluya. Ndakwifurije gutoneshwa n'Imana. Ndakwifurije gutoneshwa n'Imana. Niyo coba igisata. Nta kintu Esteri na kimwe yaravuze hano. Mureke mbabwire. Esteri yari umwamikazi. Iki gihe yagiye ntabwo byari byemewe. Umwami ngo basanga umwami igihe umwami aguhamagaye. Ariko ba Esteri bari bagize ikibazo cy'umugabo witwa Hamani. Yari yatanze inzandiko zo kwica Abayuda. Aravuga ngo mugende mubice mu makureho. Shiraho n'itariki. Esteri n'Abayuda baje gusenga Imana yo mu ijuru. Ya yindi zitonesha. N'Imana izitonesha. Haleluya. Urifuza gutoneshwa, gira Yesu inshuti yawe ya mbere. Mugira umukunzi. Haleluya. Nari ndirimo nkunze muri no minsi ivuga ngo Yesu ni umukunzi wanje. Yama twikorera ibyaho n'imibabaro. Reka tweho tuje kuri Yesu ngo tumubarire byose umukunzi wacu. Haleluya. Barahaguruka ba Esteri baje kumukunzi wabo kumubarira byose. Bamara iminsi 3 batangiye batama. Bahejeje amasengesho.
Esiteri avuga ngo reka naho ari uguca mu cyagezwe cy'umwami reka ngende, naho ari ugufa no gupfa reka ngende. Oh, sifa kwa Yesu Masiya uyimidiwe milele. Oh, Esiteri ngo aragenda ngo umwami akimuraba, umwami akimuraba ngo Esiteri aratonwa. Haleluya. Bene, ikintu cya kabiri kizotuma utone, ikintu cya mbere ni ugutunga umutima utari mu icyaha, ubuzima butari mu icyaha, ubuzima buri mu icyaha ntabwo buzabutoneshwa. Ikintu cya mbere ubuzima butari mu icyaha buba buri mu nzira yo gutoneshwa. Ubuzima busenga buba buri mu nzira yo gutoneshwa. Urya usenga niwe azatonesha. Haleluya. Ngo akimubona ngo aramubwira ngo Esiteri nigushaka ndaguha iki mwamikazi Esiteri, ngo naho cobe igisata cy'igihugu ndakiguha. Yamwemereye ataravuga ikintu na kimwe. Urifuza ubuzima butoneshejwe, urifuza ubuzima inshuti yanjye mukundwa, urifuza ubuzima butoneshejwe, gira Imana inshuti yawe ya mbere. Ndakwifurije gutoneshwa muri 2025. Umwami Yesu agutonesha, atonesha ibyo ukora, atonesha akazi kawe, atonesha abana bawe. Ube umutoni w'umwami, ube umutoni w'umwami. Umva, Esiteri aramubwira ngo mwami wanje ntakindi nifuza kubaza Imana, kumaza Imana gusa. Icyo ni kiroroshe. Haleluya. Icyo kiroroshe. Arabaza Imana, arababwira ngo nejo bazogaruke ya nama ya Hamani ifu ubusa. Mureke mbabwire, iyo utoneshejwe n'umwami inama zose z'umwanzi zihinduka ubusa ku buzima bwawe. Ndakwifurije gutoneshwa n'umwami. Haleluya. Gutoneshwa n'umwami, gutoneshwa n'umwami. Haleluya. Mu gitabo cyo gusura mu byagezwe hari ijambo riri ku mutima wanje ryanditse muri 33 umurongo wa 25. Haravuga ngo abanafutari, abavuga ngo abanafutari, Imana ivuga ku buzima bwawe ati ewe Nafutari, uhaze ibyo wahawe ku buntu, wuzuye imigisha y'uhoraho, niwe gukira igihugu cy'iburengerazuba n'icuburaruko. Mu yindi version iyo ni Icyongereza cyangwa zindi zivuga favere yahawe banafutari. Ariyo version yindi nkunda gukoresha iravuga ngo yasabiye umugisha umuryango wa Nafutari. Aravuga ati abanafutari batoneshejwe n'uhoraho. Imana yavuze ku muryango wa Nafutari iravuga ngo abanafutari batoneshejwe n'uhoraho. Imana itonesha umuryango wawe. Haleluya. Uhoraho asenderesheje imigisha, abasenderesheje imigisha yuzuye yayihaye umuryango wa Nafutari. Urifuza gutoneshwa n'Imana? Mu by'ukuri hari ibintu bitatu. Ijambo rya mbere nukugira gute? Nukugira umutima utanduye. Ijambo rya kabiri nukuba mu buzima busenga. Ijambo rya gatatu nukwizera ijambo ry'Imana. Ikintu cya kane nimba wifuza gutoneshwa nukwatura favere yawe, favere y'Imana. Kwatura gutoneshwa mu buzima bwawe, ukabirema, ukabivuga, ukabibwira ubwonko bwawe, ukabibwira ubuzima bwawe. Bene data, iyo twatura ijambo ry'Imana rirambara umubiri. Urifuza gutoneshwa, bivuge, bigira ubuzima, bigira indirimbo yawe ya mu gitondo. Umwanditsi w'Iburaya yaravuze ngo dushishikare kwatura izizigiro zacu kuko yasezeranye ariyo kwizerwa no kubikora izabikora. Haleluya. Dushishikare kwatura izizigiro zacu. Esiteri yabonye ubutoni buva ku Mana. Esiteri igice cy'ikenda igice cy'ikenda umurongo wa kabiri. Haleluya. Umurongo wa kabiri. Nuko abayuda bakoranira mu bisagara byaho mu bihugu byose umwami abuserusa ganza ngo basomboroze barondere kubayigiza, kandi nta muntu yashobora kubahagarara imbere kuko bari baciye imvutu amahanga yose. Nuko abaganwa bose bo mu bihugu vy'ivyegera vy'umwami n'abaganzi ibihugu batwariye umwami batabara abayuda kuko Morodekayi yarabaciye imvutu. Iyo umuntu atoneshejwe n'umwami aba bari bagize inama yo kubica, ariko igitondo kimwe birahinduka. Ndakwifurije ngo gutonesha ku mwami kuguhindura ubuzima bwawe. Biraryoshe gutoneshwa n'umwami. Bene data, biraryoshe gutoneshwa n'umwami. Urifuza gutoneshwa n'umwami ba mu buzima busenga. Urifuza gutoneshwa n'umwami ba mu buzima busenga. Reka somo wundi muntu watoneshejwe n'umwami.
witwa Nehemiya. Dusome mu gitabo cya Nehemiya. Igitabo cya Nehemiya igice cya 2 umurongo wa 4. Nuko umwami arambaza ati none ugomba iki nshasenga Imana nye nijoro, maze nishura umwami ati niwabishima mugenzi kagira ubutoni imbere yawe, ico ngusaba nukugira ngo nduge i Buyuda mu gisagara kirimo imva z'abasogokuruza subire ndacubake. Nehemiya yarakeneye ubutoni imbere y'umwami. Nuko umwami abzagiye ngaho ari kumwe n'umwamikazi wiwe. Nuko arambaza ati urugendo rwawe ruzoba ugwiminsi ngahe kandi uzogaruka ryari? Nuko umwami aribinyemerera arandekura nja ndamubwira igihe. Ndaheza ndamubarira nti niwabishimaga mugenzi. Haleluya. Pabwe nibyete nshiri byagira byawe byo hakurya y'uruzi kugira ngo bemere kumba inzira shika Buyuda. Umurongo w'8. Boni chete nshira azafu umurinzi arinda icibare cyawe kugira ngo ampe ibiti byo kubaza binkingi by'amarembo igihome cy'abashigamyi cyo ku ngoro. Boni n'iby'uruzitiro rw'igisagara n'iby'inzu zabamwe. Nuko umwami arabinyemerera abitewe n'ikiganza cyiza cy'Imana cyari kuri njewe. Umwami arabinyemerera. Oh haleluya. Umwaka wa 2025 ndakwifurije gutoneshwa n'umwami. Mwami Yesu agutonesha muri business, mu gikorwa kivuga butumwa ukora, ahantu hose ukorera Imana. Mwami Yesu agutonesha. Nehemiya yasenze Imana, aheje gusenga ageze imbere y'umwami. Umwami ngo aramubwira ngo Nehemiya ushaka iki? Aramubwira ngo iwacu habaye imisaka, habaye amatongo. Aramubwira ngo none ushaka iki? Nshaka kugenda. Uzomara igihe kingana gute? Aramubwira. Umwami abaza Nehemiya. Nehemiya abwira umwami ngo niba bishima mugenzi umpe ibyandiko, umpe cheti. Haleluya. Murazi ko Senebarati na Tobiya na Keshemu hajya batuka Nehemiya batazi ko afite icyete cy'umwami. Kibari bazi ko afite icyete cy'umwami. Nehemiya yaragitekeye icyete cy'umwami. Uko icyete cy'umwami yarafise n'uruhusha guca ibiti by'umwami kugira ngo yubake iwabo. Haleluya. Nibitara bisabye umwami ngo arabinyemerera bitewe n'ikiganza cyiza cy'Imana cyari kuri jewe. Ndagusengeye ngo favere y'Imana ibe ku buzima. Icyo uzokora cyose uzobona ikiganza cyiza cy'Imana. Uzobona ubutoni bw'umwana. Reka ndagusengere. Mwami Yesu niwe uzutonesha abantu. Turakeneye gutonesha muri 2025. Turakeneye gutoneshwa nawe. Turakeneye gutoneshwa nawe. Ibyo tuvamo ubuzima bwacu turakeneye gutoneshwa nawe Mana. Wow, ndakeneye gutoneshwa nawe. Wavuze ku muryango w'Abanafutali. Uravuga ngo umuryango w'Abanafutali ngo baratoneshejwe nawe. Icya kabiri ngo bafite umugisha wuzuye. Haleluya. Haleluya. Mwami umuryango wacu, umuryango wanje, umuryango bariko baranumviriza uduheze gutonwa. Turakeneye gutoneshwa nawe. Kandi Salomo yavuze ngo kuranirwa k'umuntu ntabwo biva kubaganza, biva kuri wowe. Ni wowe tuziga ko byose, ni wowe tuziga ko byose. Icubari bwarukire Mwami Yesu mu izina ry'umukunzi wacu Yesu Kristo. Amen.